ariko turabizi ko hariyo TV asanzwe akora ko kwa basi mufitaniye amakontra basi ko yoba waramutije amakontra yacu naho ntuyambwira muvuga ko waramutije basi gusa n'akarorero nari ndaguhaye ati usanga yagiye gukora mu kiringo kanaka rega ari vyaranse ntavyibona none wewe vyaranse ko abandanye vyaranse kijya TV bahirisha vyaranse ko abandanye views 200 28 50 60 none wewe ugumukora ahantu izina ryawe riko rirapfa frere ufisa rero uvuga urizeye ko nice ashobora kugaruka rero muri wakaraye none nakubwiye ko yavuye kubera iki kwanza ushizemo Big Fizzo gituma asizemo Big Fizzo gusura inyati ego sawa uyo yoja mbo gituma asizemo Big Fizzo ni kubera ko abafana kenshi bakurikirana umuziki ndundi barakunda gusa n'abapiganisha abo bantu babiri ego rero nanje ndaguhaye abantu babiri nyene nko kugenda bapiganisha ati Big Fizzo na Sato je uzanye award mu mwaka na Big Fizzo no fanda gushira inyuma Big Fizzo nta award yo twa kandi Sato naho nyene nta award no hariho abapeti Desire ndabahaye karibu muri uwo muziki wacu w'amarira nimukangwe na promo ubuyabu bwigendera jewe bamvuza bareka nzokoma ndiho kw'abafana banyikundi mu myaka ndirimbye ntatongo mfise n'umudugu umugore ni wawe nti Shanza Yes WhatsApp akunje Amanota TV uranyita Amanota promoter rometre de ceremony behende kamera zabone byo mudashobora kubona ivyo mudashobora kubona ni cameraman Fizzo DJ Komodoroje hamwe na Jaden Sifera fyo cyaje nkuyoboye amasanamu kurundi ruhande wa turi kwe murabona kandi muramuze bumenyereye asanzwe akora ibintu bigiye bitandukanye n'umuhitinzi en fait yakoze indirimbo zigiye zitandukanye kandi ziba hit azwi kwizina rya Akes Don Akes VIP poa meze neza fresh kumenga sawa ndiko ndaraba nakajwe ntikadoga neza chemeze fresh no kunyene namameze kajwe ntabwo yigera doza no kunyene namameze yego Akes turazi ko umusanzwe w'umuririmbyi kandi abikora abizi neza cyane ku bintu vy'umuziki kandi mfise Akes noshobora kuvuga ku muziki mfise na Akes novuga kuri Wakaraye TV mfise na Akes novuga nk'umupresenter umuntu uze mu producteur ndakubwire byose yego mu producteur ni byinshi no mu producteur sinobivuga ngo ndabiheze ni byinshi yes rero no musi nza kuvuga Akes mu nyamuziki mvuge Akes boss wa Wakaraye TV mvuge na Akes mu presenter nivyo nashatse nivyo nza kuvuga no musi duhere kuri Akes umunyamuziki Akes ufise indirimbo nshasha reka gusora yagiye ivugisha amajambo abantu benshi indirimbo bita urubura hajya ijya ndirimbo turiko turumbiza menga usa nuri karavuga abantu byo bari byo canke ariko mvuga abantu nyene rega turirimba tuvuga abantu nyene yego tutaraja kure tubaye twumvirize indirimbo basha kudushisha ko imirongo mikeya ku ndirimbo urubura oya uraza kwashira mu bayumva canke baje kuyumva mu ntuzi oya gatoya ahantu nkunda ahantu mvuga ngo nyamba ngo ntaragura iki ngo n'umuduga ngo umugore ni wawe umutira yego imirongo miki hajya ahantu gusa jewe Desire ndabahaye karibu muri uwo muziki wacu w'amarira nimukangwe na promo ubuyabu bwigendera jewe bamvuza bareka nzokoma ndiho kw'abafana banyikundi mu myaka ndirimbye ntatongo mfise n'umudugu umugore ni wawe nti yes ngo ni Desire hajye uvuze Desire mu myaka aririmbye ntatonga afise n'umuziki n'umugore ni wawe umutira ubushatse kuvuga uvuze Desire nyene dusanzwe tuzi Big Fizzo mvuze Desire je na Big Fizzo ni Desire yo ngomba kuririmba Big Fizzo nari kuririmba Big Fizzo nyene none yari kuza kunkubita ariko iryo zina turizi kwa Big Fizzo kuko ni we asanzwe aririmba nta wundi muntu dusanzwe tuzi muri entertainment aririmba yitwa Desire si Desire tuvuge rero biga ba Desire ni benshi gusa ni hamwe nyene baririmbye bakunze guhindura amazina na abaririmbye bitwa ba Desire ni benshi mugabo nimba wewe uri kuraraba ubona no banaririmbye Big Fizzo cyane okay reka tuvuge rero oya ndakubaje kwanza urazi ko naje nzi kubaza yego ndakuzi ko n'amaso yaca nkurumvirira ubona navuze Big Fizzo canke navuze nde mbo mu gihe atari je nakoze ujya mu muziki ntazi wewe rero ivyo wakiriye ko ari inde ivyo nakiriye ko ari umuntu yitwa Desire ariko rero no musi nashaka abakunzi ba Amanota TV bamenye uwo muntu yitwa Desire ninde kuko none uza kumbaza Big Fizzo kandi nawe wakiriye Desire kubera ko turafise Desire Big Fizzo turafise abandi badene nari imanuka rero ndasubiye mu kibazo sivyo muri wa Desire benshi we wuzi we wakiriye ko nubana naririmbye Desire je nari nkibandanya mvuga nti navuze Big Fizzo yo nari kuvuga nabandi ba Desire bagiye batandukana nimba rero wakiriye Big Fizzo basi rero dufate Big Fizzo undi nawe nimba kuvuga Akes hinge undi nawe nimba yakiriye uwundi muririmbyi
nuwo nyene tuvuge rero muri aka kanya turiko tuvuga ko Akes yaririmbye uriko turaba ufise mukuru wawe yitwa Desire ukabona yuko umengo ni Desire mukuru wawe agurirwa donc atatunga afise umuduga atirwa n'umugore nuwo nyene naririmbye okay numudezire umuduga wawe awutizwa n'umugore dufate wo mudezire wonyene yes Akes usanzwe uri murimbye akora amahiti song kenshi ariko ikibazo ufise ndakivuga ni kimwe ikibazo ufise urakunda gupotera sana urakubita indirimbo ikaza ari hit kandi igafatisha muri Buja Feb muga rero tukarindira ko Akes yongera kugaruka biva kuki bon urabona nakubwire ubuzima bwacu bon nifate mu kibanza cyane sindukangana n'umuziki gusa nirukangana n'ibindi bintu urabona ko nubu wansanze ku kivi wansanze niko nakorana na bawetu kandi ni nkuko nejo nzoba niko nakorana na Sahil singoma mu muziki ariko kimwe cyo ndashima cyane abafana iyo nsoye indirimbo bayakira neza barayivuza mfite ndayumva cyane yego hajya nireba nga Akes kugira ngo indirimbo akoze yari yose ishobore kuba hit ko ukora nkeya mugabe yukoze ni mpaka ni hit niriheba ngo ukoresha navuze ati umuziki w'u Burundi ndawuzi A jusqu'à Z urukora vyo ndazugize iki abantu kuntu baza kucakira nkamenya kandi ukoze iki kindi abantu nabo baza kucakira gute urukora yibona sindi muri baba nkaho urabona ko musanze no kwishanti ari abaririmbyi usanga kwishanti nk'uko urabona turiko turaduza inzu amabati niho ariko aratugora mugabo urabona ko twashize ko Jesu kandi nanzu mfise naje wono ngo ndirimba abandi ngo nanje ntayo mfise nta no umuduga wenda office urabizi mugabo suwi wanje nkuko nuvuga ati ngo umuntu ngo no muduga wa mufise buri mwanya niki mugabo umwanya wose ndawukeneye nubu nyene no telefona buzana baragutira muri make bon ntibantira nko kubyifaza gusa ni convention canke ni kiyago twagiraniye n'umuntu ara rero ikindi naco nareko ndavuga je mvuze ikintu kenshi kibarico sinigira nza kubesha mugabo ndabishobora rero kubera ko nzi umuziki mu Burundi ukuntu kogwa niyo mpamvu ndawukora nk'ukuntu utegerezwa gukogwa niyo mpamvu so indirimbo bazoyumva yego turiko turavuga Akes umunyamuziki shaka duheze Akes umunyamuziki kuje kuri Akes CEO wa Cry TV ko hose fisa makuru menshi wa Cry company warahinduye oya nuko TV Rega TV iri muri wa Cry company TV donc ni gisata kimwe yego wa Cry company ni vyinshi birimo okay reka tuvuge rero tumanye tuheze boss tuheze Akes umunyamuziki Akes nyuma yo gusohora urubura tukwitegeye ari kandi indirimbo oya indirimbo nzosubira gusohora indirimbo nkoze na video kandi sindi muri baririmbyi bakubagikora video za 406 kombi ni kuva kuri 1 million et demi kuduga suno munsi rero mugabo kandi sikera kamera munsi ya 1 million et demi ntukora nimba atari banga dufata basi nk'amezi angahe nimba atari banga oya birashoboka ugasanga hariyo n'umuntu gusaba mufana avuze ati genda misinzi igikorwa ciwawe vyo magishashe reka genda guterere ushooting ya muduhigi igikorwa byose birashoboka sino vyobana no munsi canke byo sino ca mwegawo jewe amahera je nzokura mu mufuko suno munsi muga kandi sikera reka rero ngire mvuge ntuze Akes je ngire mvuge kuri wa Cry TV ntabwo mvuga kuri wa Cry company sivyo ngire mvuge Akes rero kuri wa Cry TV sivyo yes muvyibuke kugira subscribe abantu bariko baradukurikirana nawe wamaze kubikora turagushimiye cyane ko umaze kurikora nawe utarabikoresha kugira subscribe kuri channel yacu ya Manoti TV cubone imere kamera ni Manoti promoter ndi kumwe na Akes Dan nyuma ya kamera ni DJ Komodoroje yes Akes turashira kubandanya kugira ngo tubandanye Akes uri boss wa Cry TV turabizi sivyo ariko nyuma yo kugenda kwa Landry promoter waravuze ngo waribwe akandi uvuga ngo ntawuri ngene Landry yogenda hama ukibwa mbe bihuriye kugenda kwa Landry hamwe no kwibwa birahuye nyene kugenda no kwibwa urumva ko bihuye nuko none nkawe turi kumwe ngahanye nkagenda ugacuburishe net wo kwiba oya je no kwizibaza kare wanyivye kubera sinakubonye kwanza umfashe sinabonye uyinyambura none Landry yaragiye kandi mugasi nigeze yagiye mwijoro sinigeze namwagiriza Landry navuze gusa ati ntibitahuritse ukuntu ashobora kugenda channel gaca yibwa urukura vyumva mugabo sinigeze mvuga ngo niwe yayivye navuze ati amatoza ariko arabandanya kandi Imana ishimwe naramenye umuntu uzenye umuhaka yayihakiye sindakunda kumushira habona naramubwiye ati nkazosubira kumva ngo hari TV nimwe mu Burundi yibwe baba bazinanye tuzofata igipolisi tugenda gufata wenyene hama abandi bose azoca bashira ku mugaragaro yes ariko twizere ko atari Landry promoter ntabwo ari Landry promoter yes Landry promoter ntabwo akibarizwa muri wa Cry TV turabizi ego ndacavuga nta nakimwe nk'ubu Landry agize agaruke muri wa Cry TV uwo mwakira
byose rega nibiyago biravana nibiyago mugabo sivyo nipfuza kameme ntiwifuza ko randiri yogaruka oya nipfuza yuko akora ivyiwe bibandanye atera imbere mu vyiwe kuko ubu unye hariho byinshi namubwira kiya gihe uba ariko aribonera wenyine akavuga ati bwabo ndi Akes yarafise urugamba rukomeye yego so muri Wakalayi TV kandi acabana cyari kuri Wakalayi TV twayivuze twahirije Akes apana Wakalayi TV sivyo Wakalayi TV tuvuge ko mvumbuye rero Wakalayi TV sawa ndacavuga rero Akes boss wa Wakalayi company rero ubundi kuri Wakalayi TV sivyo ariko rero kuri Wakalayi TV twari dufise abamenyesha makuru agiye batandukanye ko turafise amakuru muri no misiko na Nice Sky yamaze kuva muri Wakalayi TV Nice Sky yego sindabivuga jeyo ariko ayo makuru twe turayafise dushobora no kuriyanta abantu tukabereka nahana Sky yakoreye rero mubaza abo bantu mufise kwa makuru hama baheza babwije muga ntavyo ndavuga kandi na Nice ntavyo aravuga ariko ibirazwi ko yavuye muri Wakalayi TV atagiko afise inde televiziyo ari karakorerako none usanga bamukodesheje nko kwezi kumwe canke cy'ubumwe akongera hagaruka muri Wakalayi TV ariko tumaze twarabagije nyene kumukoresha bavuga yuko yavuye muri Wakalayi TV urumva ntiwari kuvuga wari kubaza nabajije uti none ko tubona nanje nakubwiye nti je navyo ndavuga rero wewe sinzi ivyo bindi bintu ugomba kuzana ivyari byo ariko turabitse ko hariyo TV asanzwe akora ko basi mufitaniye amakontra basi ko yoba waramutije amakontra yacu naho ntuyambwira muvuga ko waramutije basi gusa nakarorero nari ndaguhaye ati usanga yagiye gukora mu kiringo kanaka rega ari vyaranse navyibona none wewe vyaranse ko abandanye vyaranse kijya TV bahirisha vyaranse ko abandanye views 200 28 50 60 none wewe ugumukora ahantu izina ryawe riri ko rirapfa frere ufise rero uvuga urizeye ko Nice ashobora kugaruka muri Wakalayi none nakubwiye ko yavuyemo naho mwamutije vyaranse nikosa ryana Sky canke nikosa rya TV ariko Sky aracari muto muri ibi bintu vyitangaza makuru ntarakura urumva niyo mpamvu rero meni yakura bizoza tu azoza hose abantu bazomukurikirana yes turacari kuri Akes Dan boss wa Wakalayi TV ariko Wakalayi TV reka tumuve ko tuje kuri Akes Dan umupresenter umujournalist umupromoter ayo mazina yose avuze ngo ushaka akwita igyo ushaka iryo ari ryo ryose so none wewe tukwite umupresenter muri kano kanya tukwite umupromoter ibyo ari byo byose kubera ikintu usigaye ikora none muradutuka ama commentaire mudutuka amazina mugomba manoti promoter turiga ya manoti promoter wewe ni bene wanyu kora iki naho bataba bene wanyu bataba bene wanyu no kuba bene wacu bisawa turavyakira uko nyene muduka imbwa usa niki byose sawa turavye baramaze kubwira ko usa n'imbwa nibirenze ivyo bama bikubariye kubera iki rero wikora kuri TV harabuze abandi bakozi bakoresha oya nawe we ngomvye no gutora ugakora kuko nibaza nokora oya ce ntabwo wombwira ngo ndaguteye nokora byo bana amakontra tuba dufitaniye amasezerano nyine twa twasezerano none simba nzi cyubukene mbo hirya nkene nimba ucitse ugikoze twumviriza rero ndazi uko nawe ndagutoye yokora niwe mu cameraman ndamutoye yokora niyo kamera ngomvye nogena ntwa me yego ndipfuza yuko umuntu yumvise Wakalayi TV yumve identity yayo abone mwonde Akes yego uko akibonco kiye yego ikindi naco ni kwa kundi kwifuza kwa turi hafi y'abantu je yaba kuko muganiriza abantu yego muri wa mwanya wa utari kurakora probleme abaririmbye mu Burundi uzomwumva sohoye audio umubona sohoye video iyo ni erere niyo mpamvu benshi bagiye barazima nkaje nasho kwikubitira n'amezi ndwite nariko n'umwaka wohera mumbona guza kuri Wakalayi TV yego kuko sanzwe ufise akarimo sanzwe wari yubakiye mumbona kuri Wakalayi wisoromera nkabavuruga nkabavuruga vya vrai mukavuga ati umutipe none vipi yes reka tuve rero kuri ntuze umupresenter wa Akes Dan umupresenter tuse n'abarangiza kino kiganiro ko turabona ko n'umwanya uri kuraturega sivyo Akes Dan tureko umwaka wa 2020 dusa n'abarangije ubu turi umwaka twarawurangije turi umwaka wa 2021 sivyo turi mu ntango ushoboye nko kuvuga ati abarimvye yakoze abarundi bakoze neza cyane guha award nk'abarimvye nka babiri ni nk'abandi oya ni benshi vraiment si babiri je nshaka babiri ni benshi ndabizi je nshaka babiri rero none award muri ntuze nyi muri category umuntu wovuga yakoze neza cyane muri kayari yo yose mvuga baririmbye gusa yaba hip hop yaba R&B yabande yego barakoze wakoze kurusha abandi none ubaza ko no hundi award naje ndumuririmbye yego Akes Dan we turazi ntushora kwisiga ubwa mbere wa kabiri navuze babiri wa kabiri rero candekera abafana nabo batora yes Dora urafana muziko mu Burundi yego cyane gose sawa kabiri ninde wa kabiri je wa kabiri novuga ndamuvugiye wa manoti TV ndamuvugiye wa kabiri ndamuvuze no banteranije ariko wa kabiri cyakora arahari
oya umviriza nakubwire je nivyo namamvuga mu biganiro byose je namamvuga ikintu ndakivuga uko kiri je sindi umuntu wo gucino kugaruka ino nimbara amazina bari apa bivyo by'abaririmbye ngo sisho kuvuga naka sisho kuvuga undi muririmbye vuga umuririmbye wa kabiri ninde wa kabiri numuririmbye wo murundi yitwa nde yitwa numuririmbye uri murundi akorera umuziki ndundi numva sishobora kumvuga ngo nteranye abantu gusa ndazi ico arahari Akes Dan ndashaka uragombye ko je ndashaka abantu bavuze ntuca hirya no hino wowe uterera ko kujya nyene ngenda kubwira abantu babiri umbwira umuntu yakoze neza basi muri no mwaka ico nico ngenda kubwira ati ndashaka ndakubwira abantu babiri umbwire umwe muri bo yakoze neza uwo mwaka kurushundi ngo ndakubwire Big Fizzo na Satbi Big Fizzo na Satbi yego Big Fizzo umwaka uheze afise hit nyabaki sinzi ndumva ndakubajije we gusambarira Big Fizzo indirimbo yo barasohoye Bo yasohoye indirimbo zigiye zitandukanye kandi turazizi yasohoye indirimbo zigiye zitandukanye na Satbi ziwa panajya amakolabo rega kuba yakoze amakolabo ariko arakora nawe nyene ufise impamvu uvuze Big Fizzo na Satbi nanje nakubajije ati kubera iki kwanza ushizemo Big Fizzo gituma asizemo Big Fizzo gusura inyati ego sawa uyo yoja mbo gituma asizemo Big Fizzo ni kubera ko abafana kenshi bakurikirana umuziki ndundi barakunda gusa n'abapiganisha abo bantu babiri ego rero nanje ndaguhaye abantu babiri nyene ntuko bagenda bapiganisha ati Big Fizzo na Satbi je uzanye award mu mwaka na Big Fizzo no panda gushira inyuma Big Fizzo nta award yo twa kandi Satbi naho nyene nta award no hariho abapeti ngaha bakoze ego nta na kimwe je navuze Big Fizzo na Satbi gusa muri awa rero hagati yabo babiri nta Big Fizzo no shiramwe frame wowe ha Satbi selo jewe ego nta Big Fizzo no shiramwe oya ndamushire mwi yes reka tugushimire cyane Akes Dan sawa murakoze wakoze cyane ko waduhaye umwanya yes reka natwe tubashimire cyane ko mwakurikiranye ba Manoti TV cyo mbona ni bene ya kamera ni Manoti promoter Akes naho ciye genda sinzi impamvu Akes aciye avuye inyuma imbere ya kamera turakunda cyane mugira amanota n'amanoti nta nshuti nkamwe be blessed.